Bien. Bonjour. Meze gute ko twari kwa Nyamitwe bigenze gute ko twari kwa Nyamitwe ariko atwigisha mentalite Urumata. ego ndi Rumata bimeze gute Ça va, donc, ndabumva muri kunyumva oui, je t'approuve ubu maintenant, ça va? ego Urashobora gusaba mikoro kugira ngo umfashe kuba umbere ku host? namubaye wampaye konime. Ok. Ah, d'accord. En fait, abariko baratwumviriza, ngira ngo haciye umwanya mwumvirije ikiganiro kigirishwa na buri Nyamitwe hamwe n'akagwi bacuditse, aho bariko bifatira agahanga mu binyoma bidasanzwe abarundi ku myaka ya 2015, aho ari ikiganiro bagize club yabo atawundi umuntu ashobora gufata ijambo, abasabye amajambo bose batari kumwe nabo ntibashobora kuyabaha, akaba ariyo changement de mentalité bariko bamaze iminsi bagira muri demokarasi. Iyo demokarasi yo gufata ijambo bakima ijambo abandi, niyo changement de mentalité bamaze iminsi batwigisha. Rero kubera X yazanye ubwige ikazana demokarasi, nibaza yuko ivyo kutwima ijambo bitagishoboka, si mu Burundi si Bujumbura, ubu unye isi kiraguka. Nico gituma nagize nti reka nitwoburira ijambo aho bitagikunda, dushireho aka kanya kugira ngo natwe tugaruke kuri ivyo binyoma bariko baragira, dutange umuco ku Barundi. Voilà, nico catumye nshiraho uyu murongo kugira ngo abariko barabura amajambo, bimye amajambo abantu batari bake bavuze yuko abantu bakurikiranwa n'ubutungane ngo 34 atajambo bazoshobora gufata mu biganiro vyabo, ariko biravye neza urabona ko ari ugushacoba kubera bazi yuko ibibazo abo bantu bafise badashobora kuvyishura. Ni signe d'aveu de faiblesse yuko ibibazo vy'abo bantu nubaka ibitinya. Bobo Rugurika yasavye ijambo akatari gake, niho bashikaho bamubwira yuko atajambo azoshobora kuronka mu biganiro vyabo muri urwo rukurikirane rwa changement de mentalité bamaze igihe batuyagira. Hanyuma banagarutse umushikiranganje ambassadeur Nayiraja yanagarutse arabita ko ari abaprésumé coupable. Rero sinumva ukuntu umuntu akiri présumé coupable nkuko yabivuze bashobora kumwima ijambo. Voilà, mu majambo make rero nivyo ijambo n'ushaka kurifata mu rufasoni nkuko bisanzwe, hanyuma mu wese agica ashikirije kuri ivyo binyoma biriko birashikirizwa muri ico kiganiro. Murakoze. Gordien uvuze ikintu ciza, jewe mbonye wanditse ko ndavuga nti kanugure ndasana mwebwe, jewe nta space ya Nyamitwe njamwo, sinimirije ntaco mfise mpurira ko nawe space zabo sinza ndazijamwo, ariko izo kubatabagura inyuma ico bita after party nkunze kuzijamwo, kuko mba nzi yuko ho nza kuvuga sishaka kuviza ibintu ntashaka, sishaka kuviza ibintu vy'ibinyoma. Umuntu wese azi ukuri, ariko wagize neza kubona mwiyumvira ati reka twugurure impande hanyuma abantu bashobora kuvuga, kuko bari abantu murabe n'abantu baza baha amajambo. Sincèrement nimureke kujayo, je sinumva ikintu muja gukora, simvyumva nimureke kujayo. Hama ikindi naco ahubwo twosaba abantu bari ngaha n'ahari bake, muhumure baraza kuza ari benshi, murabe ukuntu mugira retweet iyi space kugira ngo n'abandi bayibone. Jewe ubwanje nayigize, benshi bari mu gandazi buryo baraza ishavurira baduga naze kuza. Nimugire retweet mwese naho mukiri bake kugira ngo abandi baze basabe ijambo. Nabonye narabutswe mu message mbona Rugurika yidoga ngo bamwe ijambo. ubuyaje naca rifata. Biratwengeje vraiment nukuri, ntimugashavuzwe n'ubusa. Bari abantu nabo kugwanya sawo gusangira ijambo, muba mwibese cyane iyo mugiye nibo batsinze iyo mugiye muri space yabo.
nibo baba batsinze muba mugiye ngo mwumvirize iki cyangwa umusange ijambo iri bajya nabo kurwanya sabo kuyaga ibyo Rumata bya kubera twe logique twamenyereye demokarasi twarezwe twemera ko demokarasi yubakiye ku vyiyumviro bidasa ni muri iyo mpamvu rero kenshi usanga wifuza kumenya uti nubwo buriya muntu nzi ko ibyo aja kuvuga bitandukanye n'ivyanje reka nje kumwumviriza numvirize ni muri iyo logique kugira ngo tugende kugira ngo tube tuzi ko ibyo baja kuvuga tubishima mugabo ni muri iyo logique ya demokarasi yo kumenyera ko igihugu canke isi bitera kubakirwa mu vyiyumviro bidasa bitandukanye ni muri iyo mpamvu pardon naguciyemwo Rumata urashobora kubandanya oya ni byiza cyane vraiment nimugerageze jewe vraiment emwe ntavyo nshoboye ico nashoboye ndakivugira ku mugaragaro nico nshoboye nkakivugira ku mugaragaro ku bintu vyerekeye abarundi uko ntekereza ko abarundi bateza kubaho nta sentiment nyinshi shiramo by'ama emotion je défends ico ntemera ntaco défenda ivyo bemera jewe ntavyo nemera vraiment ariko ni vyiza ko abantu bavuga vraiment ariko mana bobo karibu jewe sinzi vyabaye 2015 sinoja kubesha kuko sinaye mu Burundi naba hanze niyo nakorera ariko ndabizi kuko mfise amatemwanyaje menshi ariko kumva ngene vyagenze canke kubeshuza ivyo nyamitwe avuga ko ndazi nyamitwe ni nyamitwe nyene sinibaza yuko ari ibintu birebire canke umuntu aja kumva ivyo nyamitwe avuga nyamitwe n'umubeshi jewe ninjiye numva ariko avuga ibintu vya RPA uko yabaye afait juste kumera nk'ubushaka kurondera umuntu ngo avuge nabi Bobo karibu cyane mikro yawe irugaye yaba uri kuravuga Allo muranyumva turakumva cyane turakumva merci Gordien merci Rumata bon murazi murakoze kumpa ijambo naje mbona mwuguruye mikro kuri ibinyoma vya nyamitwe camvuganire kanje bon ofete Rumata ndamutahura Rumata ndakumva cyane kuri ibivuze uti jewe bene zijya space zabo mbanzi yuko bagira babeshe mbanzi yuko ari binyoma ati je ntaco nja kurondera ntaco nja kumviriza nivyo uko kuri nanje turagusangiye mugabo rimwe urabona nkanje ndibumenyesha makuru hari abantu bari muri jya space je nibo bandungikiye ibi bintu byabo ushima kandi n'abantu bamwe ushima usanga harimo abadede rero benshi bandungiki bambwiye ati ndagusavye muze mwumvirize ibinyoma nyamitwe ariko aravuga bo kuko muri ujya mugambo wa CNDD-FDD na nyamitwe ubwabo barazi ko aserukira ikinyoma muri ujya mugambi urumva rero jewe nagiyeyo nk'umumenyesha makuru nshaka kumviriza ibintu nyamitwe ariko arabesha ku bijanye n'amakuba yabaye mu 2015 nihaje rero na censa bijambo kuko nkuko bivuze nivyo wumvise burya wumvise umuntu ari karabesha naho wowe uri kurahita mutari kumwe nukuri ni vyiza yuko ubwira uwo muntu uti mushingana canke mupfasoni aha hantu urabesha ahantu ukuri ndabizi ko nuku basi ukakuvuga uko kuri ukarengana burya rero nivyo nashaka gukora kuko ijya space naho irimwo abo bantu babadede kandi benshi usanga ari bansumirinda abantu nyene n'abantu bazi yuko nivyo bariko baravuga ari binyoma mugabo nico bajejwe urumva nico bajejwe donc kuvuga ibinyoma kubesha abantu no gusabiriza burya butegetsi bw'ubwicanyi ubutegetsi bw'ubusuma kugira babwira abarundi yuko ari ubutegetsi bwiza rero si bibi naho wowe uri kurahita yuko ubabwira uti nyabune ibintu muriko muravuga sivyo burya rero nico narinda basabiye ijambo kuko je naramaze no kwiyemeza ubu nuko babitomoye nkuko Rumata bivuze nk'ubu nanje sinzosubirayo kuko ndumvise ko bivugiye bati nta muntu tuzoha ijambo atiyumvira nkatwe aho babitomoye sinzofa nsubiyeyo ariko nashaka kubabwira iki kintu ni ikintu gikomeye kubona borganije bijya binyoma burya n'ubutumwa bukomeye urabona ko bisigura ko ubutegetsi bw'ibujumbura buriko buraheregwa urumva ibinyoma stoke y'ibinyoma bari bafise biriko birahera kuko urinze ubona no munsi nyamitwe tuzi asaba ko abantu batohabwa ijambo asaba yuko
abantu batovuga aho ari kijya n'ikintu gikomeye n'ikimenyetso cerekana ko uno munsi ubutegetsi buriko burarangiza ivyo ibinyoma bwari bufise. Rero ikindi nibaza nuko ubona ko kubona bagarukanye bijya bintu byo mu 2015 urabona ko hari ibintu baratinya kuko ubutegetsi bumaze imyaka 20 bwarananiwe n'ikintu na kimwe. Donc n'ubutegetsi bw'imbura kimazi atakintu na kimwe bwigereze bumarira abarundi n'igihugu. Nico gituma rero ubona ko bariko bagarukana ibintu bimwe nkuko umengo barafise ico biyotsa ico batinya kugira basubire basuka ubumara bw'ububeshi mu banyagihugu. Ariko rero ni ikintu ciza vraiment jewe nashimye nk'ukubona harimo nk'abadede bavuga ati nyaruka mwumve ibinyoma Nyamito ariko arashikiriza. Hanyuma bon ikintu numva no bivuga ko ndonse nakanya ko kubivuga erega bijya bintu vya 2015 ni ibara nyene ryakozwe n'abasendefdd kuko nta numwe atazi yuko ivururu ryabaye mu 2015 ryatanguriye mu mugambwe sendefdd. Abantu batemera ivyo banyamitwe nyene na ba nkuru nziza bariko barakora nibo bantu ba mbere b'abasendefdd biyamirije bijya bintu vy'ikiringo ca gatatu. Murazi yuko abatanguye kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi nkuru nziza n'abasendefdd abagumya banga bo mu rwego bitse Conseil des Sages biranavamwe muri Conseil des Sages babitwara mu nama nshingamateka. Abashingamateka ubwabo harimo n'abasendefdd baravyiyamiriza. Nihajya rero ubona babicishije muri ijya nama ijya koraniro kaminuza ya sendefdd bahitamwo guhonyanga ibwirizwa shingiro, bahitamwo guhonyanga inama nshingamateka, bahitamwo no guhonyanga iyo nama y'inararibonye yabo Conseil des Sages y'umugambwe yari yavyanse. Nukuvuga yuko ntaco bari bacera. Nihajya rero ubona sendefdd yacisambuka habamwo abagumya banga ba sendefdd batemeye kijya kiringo arimo bajya bari barongo inama nshingamateka ba Pio ntavyo. Hanyuma uwari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Dr Gervais Rufyikiri havamwo benshi waramuvugizi w'umugambwe sendefdd bahonezime Nduwimana bose bati muragotse ku gihugu reka turabibatanye. sendefdd ubwabo ikigomba kwiyicira abagumya banga bavyanse. Abo bagumya banga bahamvye abandi barundi barahunga. Urumva mu nyuma ivyo bintu byabo bama bariko baradendekeranya bawuri Nyamitwe ngo vy'amakudeta. None uwashatse kubakubita kudeta sumugumya banga nyene yavuye mu ishamba nabo azananye nabo mu ishamba avuye mu ishamba na bankuru nziza. General Godefroid Niyombare barabizi ko ntabwo ari umufabe, ntabwo ari umuporona, ntabwo yari umuparena, barabizi ko ari umusendefdd. Niwe yashatse gutembagaza ubutegetsi bwabo bubi kuko yari yabonye ko ari ubutegetsi bubi ataco bumaze. Yaragerageje kugira ivyo ahinduye. Nibabe rero bareka kubesha bawuri Nyamitwe. Bon mugabo ikindi gisano vuga igihugu nticari gupfa ngo kigere aho kigeze hatariho abantu nk'abanyamitwe, hatariho abantu nk'abajya ba Evrine Maniragaba. Donc abantu muracitse Bobo je numva ntamwumva sinzi kumwumva nezi ko mpamagariyemwo ariko yariko avuga ibintu bikomeye. Yariko avuga ati igihugu nubwo cari kigeze aho kigeze nticari kugera aho kigeze kube hatarimwe abantu nk'aba buri Nyamitwe n'aba Evrine Maniragaba. Agaruka avuga yuko kandi ivyo bariko baragiriza abatavuga rumwe n'ubutegetsi yuko abantu ba mbere babanje kunanirwa kuvuga bati eka ivyo sendefdd ko ari tuvyemeye yuko ari niyabaje ubwa mbere bavuye mu mugambwe sendefdd. Yari karavuga amazina atari make. Sinzi ko ico wongera ko Rumata hanyuma duce twakira abandi bafite ico bashobora mu kurindira ko Bob agaruka. Murakoze. Ego ico jewe nongera ko ni kimwe ndabasaba yuko abantu mwashitse ngaha mwakoze ariko nkabongera nkabasaba ni muho Twitter i space kuko ndabizi benshi bariyo ntabwo baza kwa ijambo abafite ijambo bavuge ibyabaye mini 2015 bashaka kubesha ivyo bumvise Nyamitwe yavuze baduge barironke. Ubunya idemokrasi iri hano nahisigaye na Burundi buzotsindira ku munwa ku mihanda bitango ni kuri Twitter
aha niho umuntu wese afite droit yo kuvuga nta muntu akwiye kuzibishwa nta bubasha iyo sende difise naho niyo mpamvu twe twironke aho tuvuga baje ngo bihindukije biyambitse uruhu rw'intama ngo bakogisha amamantalisation juste n'ubundi kugira ngo batinya ko barundi baja hamwe batinya ubumwe batinya ko barundi bumva yuko ikibazo gihari gikwiye kuronderwa inyishu bafatanye rero ndabinginze mu retweeting iyi space hama n'abandi benshi baze tuyage ushaka ijambo ararihabwa akavuga mu bwubahane kameme muri bwa bumwe bwacu nk'abarundi naho yoza avuga ibyo ubundi bitamunezera ariko nukuhana ijambo kuko ntumbere n'amatwama tuyivuze hano ntabwo ari kurondera urwanko mu barundi turondera ikiduhuza kandi ikiduhuza n'igihugu niyo metso yacu dukwiriye kuvugana hamwe nibaza ko Bobo yagarutse reka akomeze yaragejeje ariko n'abandi musaba amajambo muvuge muhawe ikaze Bobo murakoze Rumata murambabarira urumva telefone hariho telefone yari nzimanya ariko naciye nkoresha iyindi bon nariko ndaheraheza mushima nariko ndavuga nti igihugu nticari gupfa ngo kigere aho kigeze hatariho abantu nk'abanyamitwe abantu nk'abajya ba Evine Maniragaba nyene ubona ko bakorera ubuja ni nk'abaja bakorera ubuja urabona les serviteurs de la servitude en fait nivyo bakora rero ntibitangaze gusa ikibabaje nibaza abarundi bakwiye kumenya kubona ibi binyoma vya Nyamitwe bigarutse mu 2024 bazi ibara Nyamitwe yakoze mu 2015 mu guta mu rudubi igihugu mu guta mu rudubi umukuru w'igihugu nkuru nziza mu bubeshi y'amasukamwo leta abarundi barakwiye kugabana ukuvuga yuko Evariste Ndayishimiye uno munsi arafise ibindi bintu bibi cane gose ariko arakora cyangwa ariko arategura ariho mubona aba bawiri Nyamitwe bagarutse batazambaye bakagaruka nyene bazi ko ataco bacambariye gusubira kubesha ibi bintu biriko biraba mu gihe mu Burundi ariko havugwa ibintu bikomeye ariko haravugwa ibintu bikomeye sinzi ko abatari bake mwabonye mu nama nshinga amateka y'u Burundi aho abashinga amateka bariko barabwira umukuru w'inama nshinga amateka bati nyabuna mukuru w'inama nshinga amateka hari ibintu biteye ubwoba hano mu Burundi turabona abantu benshi b'abanyamahanga bariko baraza bahabwa indangamuntu z'u Burundi bahabwa za murekarengane no kuvuga za passport ibitabo vy'inzira za passport z'u Burundi ati kandi abo bantu tubona atari abarundi mwabonye ingene umukuru w'inama nshinga amateka abisuzugura akavuga ngo nabajya abantu ngo bararikuriwe ngo kugura amatongo mu Burundi bijya bintu naho mwumvise ujya mu nshinga amateka avuga ngo nabantu ngo babakongomani ngo bariko bahabwa impapuro z'u Burundi bijya bintu biri mu mfobeko birimo imvugo mfobeko nukuvuga amakuru dufise nuko bajya abantu ni intera hamwe z'abanyarwanda b'abanyarwanda basiga bakoze ihonyabwoko mu Rwanda ubu bariko barafata ivyicaro mu Burundi bariko barahabwa za karangamuntu z'u Burundi bariko barinjizwa mu gisirikare cy'u Burundi mu gipolisi cy'u Burundi bariko baragura amatongo mu Burundi nukuvuga yuko abarundi batagavye hari ikintu kibi kiriko kiraba gishobora kuzoba kibi cyane gusumba ivyo twabonye mu 2015 ahantu rero je niho ngabira kubona aba banyamitwe bagarutse gusubira gusinziriza abarundi kubesha abarundi ahantu kuri abarundi twese iyo tuva tukagera turakwiye kuhagabira tugahaguruka tukamera amagabo aba bantu ntibasure guta mu gihugu ubugira kabiri mu manga nkuko babikoze mu 2015 ubu unyingorane nuko ntibazota mu manga igihugu cy'u Burundi gusa bazota mu manga akarere kose nukuvuga ko bajya abantu twaravuze kuva kera iyi CNDD-FDD ibi bikorwa iri kirakora amakungu atabihagaritse hakiri kare nukuri ibara rizogwa mu karere kose namanda bivuga les pratiques za CNDD-FDD ça constitue un danger non seulement régional mais aussi mondial c'est vraiment une menace pour la paix ahaniho nashaka guhereza ariko abantu ntidufate minenegwe ibi bintu banyamitwe bagarutse gukora aba bantu bazana uburozi mu Barundi ubu bariko bazana uburozi rero mu banyagihugu bo mu karere murabona ivyo bariko barakora mu Burundi ivyo bariko barakora muri Kongo ivyo bariko barakorana n'abantu basize bakoze ishano mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aha rero niho mvuga ko twohagabira reka mbe ndagejeje aha murakoze
cyane Bobo, urakoze ku ntererano yawe kandi ikomeye ifise ivyiyumviro birashe n'amabanga uduhishurira atari make, nibutsa ko ukubivuze ko Wirinyamitwe agarutse atazambaye, twibutse kandi ko na Innocent Fred Museremu aheruka kugarukanwa mu mabanga akomeye y'igihugu, bivuga yuko ubona yuko ubutegetsi buriko buragerageza gufata abantu bwasa n'ubwo bari barashize ku ruhande kugira ngo bagaruke, aho bivuga yuko uwo mugambi uri kuravuga ushobora kuba ugeze kure mu gushirwa mu ngiro. Nibaza ko nimba Rumata ataca afise yongera ko twoca duha ijambo Maxime mu nyuma. Maxime ahejeje ndabona ubundi yamaze kuduga, Rumata aheza muha ijambo. Murakoze. Duge ku ijambo Maxime. Ego murakoze cyane, ndabaramukije mwese. Ndabaramukije. Amahoro neza Maxime, amahoro neza. Ndabaramukije, ndabashimiye ko mwateguye iyi space. Nabonye akababaro mwari mufise muri rya yindi. Je nabonye amakomantere nsanga urumva byabaye rudubi muri rya space yindi. Biratangaje cyane, nivyo bigitangura ajya ama space ya changement de mentalité twese twarabona aho bigamije. Mugabo uko iminsi igenda niko hajamo virulence nyinshi. Au départ abantu b'ambassadeur nka Terence naho rumengo n'umuntu w'umusaje, mugabo yaduka akavuga ngo muri space atari we yateguye ari mu invité, agaca avuga ngo ngaba abantu ntitubahe ijambo. Donc byananiye gutahura nyene space ninde, ni Evrine canke ni nujya ambassadeur Terence. Donc rero n'ibintu bibaje cyane, urabona kuza witwa ko uje kugira changement positif hama ugaca wimijama abantu ari free speech. Ntibaramenya neza, je namwandikiye Evrine ndabwira nti censorship space, nashatse kuvuga yuko urumva definition meme ya space ni liberté d'expression. Uha abantu ijambo bakavuga n'aba adulte. Umu adulte wese amajambo avuga ari ku gatwe kiwe. Rero ntushobora kuvuga ngo abaye ntitubaha, bareke bavuge, hama bari muri space n'aba adulte barakuramwo, baratandukanya ururo n'ugwanfu, baramenya ibyo bakeneye, ibyo ari byo n'ibitari byo, la vérité. Kuko habaye free speech bose bakavuga, niho abantu bashobora kubonamwo ukuri uko ariko. Kuko haje utavuze atari liberté d'expression, ata free speech, ukuri ni kumenyekana. Urumva ikintu cyose gitangurira kuri liberté d'expression. Abantu bakavuga, abariko barumviriza nabo bakoresha ubwenge bwabo, bakavuga bati hajya harimo ukuri nuku. Rero nashaka guhera kuri ibyo Bob Ruguri kaherejeko. Kajya ka video nakabonye umunsi mu gitondo nagapartage. Kajya kantu k'abakongomani baza kuguri bijya bintu twari tugize iminsi tubivuga. D'ailleurs hariyo space iri hano betwagize ya Never Again yantuze ya Spearman. Biragaragara yuko aba FDLR bari Burundi. Hariyo witwa Jire Murumba, hariyo n'abandi bavuga n'abantu muri famille Kabuga, abantu bazwi neza kwa aba FDLR bien reconnu. Rero iyo bitanguye kuvugwa cyane, urumva hari abantu batinya ko tubivuga. Je namavuga imigwi y'abarundi, urumva hari abantu badashaka ko amajambo agoye cyangwa ibibazo bigoye tubivuga. Mugabo utavuze ibibazo bigoye igihugu, harimo n'ivyo vya idéologie de génocide, ntushobora gutora inyishu y'ibibazo bihari umunsi. Nico gituma izi free speech aya ma space adupermeta umwe wese kuvuga uko avyumva. Hari bamwe batinya abatiye exprime cyangwa bagira ama commentaire gusa, mugabo ababishoboye bashobora kuvuga nk'aba Bob Rugurika canke wewe niyunge ko wewe wari wagiye gusaba ijambo washaka kuvuga, bari hajya mwishurane twese twumve. Biya nivyo bita liberté d'expression ya vrai. Rero nico gituma twebwe je ama space njamwo cyane cyane aho nkunda kwexprimamwo, ni hahandi mbavuga yuko nshobora kuvuga ivyo nshaka byose nzi biri ku gatwe kanje, mugabo wamemeta niyo ntafise information nkagerageza kubaza ibibazo kugira n'abari muri iyo space nabo bashobora kuba bafite information gusumba izindi, bazihanahane hama tumenye ukuri. Nico gituma ivyo vyuko babita ko ari abakongomani birumvikana. Urumva bajya
bajya ba FDLR bamazeyo plus de 30 muri Congo kuba boza bafite indangamuntu yanditse ko abakongomani mbwara ari intera hamwe abanyarwanda b'intera hamwe biroroshye gusigura mugabo abarundi nabo ntibari naif Dr. Faso abo bantu ntibari kuri Mars ntibari kuri planète Mars urumva bari haji Bujumbura bari mu makarti nabo bari abakongomani biroroshye kumenya yuko ari abanyarwanda cyangwa atari biroroshye kumenya ko tuvuga ururimi rumwe sibyo kandi barabamenya kandi nabajya baha izo mpapuro zandanga muntu urashobora gusanga mu nyuma aribo baca inyuma bakaza kubivuga kubera hari naho baba bahaye izo mpapuro bahaye igiturire nicyo gituma rero iyo ibuye ryaserutse ntiriba rikica isuka ntimutinye kubivuga gikuru ndazi ko abarundi mu mico yacu hari ibintu tutakunda kuvuga tuguma intamatama cyangwa tukabivugana entre nous mu magroupe twati mu mato mugabo je mbona yuko dénoncer l'idéologie de génocide hari ibimenyetso bigaragara ari ikintu kigiye guca muri space public kikamenyekana hanyuma naho batobi koma ya space ari decoded biri enregistré abantu bazovyumviriza nyabitu yamyavuga yuko namye mbona mu commentaire barivuga wewe avuga yuko ama space ari ikintu cyumvirizwa n'abantu bari buraya canke bari he je nimbira ko ari henda je ndabaze kubona abantu bagira ama space ugasanga yumvirijwe n'ibihumbi 10 by'abantu kandi muri ibyo bihumbi 10 muri iyo space naho yarimwe amajana nka 3 muga mu nyuma ya space ugasanga yumvirijwe n'ibihumbi nka 10 no kuvuga yuko nabajya bari Burundi baravyumva kandi burya ikiburirwa nticyumve mbega bavuze ngo ni impongo urumva no kuvuga yuko ibintu vya idéologie de génocide byo muri regio no mu Burundi en particulier bikeneye ko bimenyekana umuntu wese akamenya ibiko biraba ntibaze basure guhwikira abantu batiteguye hari ikindi kigize imisi kivugwa nacyo nyene je ndakivuga sinkivuga nk'igihwa kuko iyo umuntu yakivuze batakigize demanti bafata ko information ariyo numvise yuko bariko baraforma abasoda bashasha 50 bamwe bakanuganuga yuko harimo n'izo nteramwe ziva muri Congo urumva muri ico gihe nk'ivyo bintu ni très inquiétant no kuvuga bashobora kwinjira mu gisoda cy'u Burundi urumva ibikurikira navyo wumvise yuko umuntu yabaye formé muri ya ideologie y'abagenocide baba FDLR bakaza bakinjira mu gisoda urumva n'akamaramazi hanyuma ibindi navyo je kuri jewe ntibintangaje je narabivuze kuva kera kubona leta y'u Burundi irungika ingabo gukorana na Wazalendo n'abajya ba FDLR mu kugwanya M23 muri Congo bitwa ko arabatutsi bo muri Congo basubira iwabo urumva biragaragara yuko hari ikibazo gikomeye kuko leta ntishobora gufashanya n'abantu baba genocidaire reconnu ngo irikifasha leta yo muri Congo ntibigira sens urumva no kuvuga yuko nabyo nyene ntivyaciye mu nama singa amateka ntivyaganiriwe abarundi hasiguriwe ingene igituma barunka basudahariye bamwe bagapfirayo nibiziga ntibabitahukana donc rero hari ibimenyetso hama ibindi bibazo je nama nibaza kandi abarundi urumva benshi ntibakunda kubivuga muga n'ibibazo bikomeye bijya bijanye na kugara untuze imipaka y'u Rwanda nabyo n'ingaruka mbi bifise economique n'ibindi nabyo n'ibindi bibazo bamwe on ne connaît pas la vraie vérité ukuri ntako tuzi kubera iki kubera nabo barateye Burundi mu myaka iheze baciye kuri frontiere yo muri Congo mu Gatumba ntibaciye kuri frontiere y'u Rwanda donc rero ugasanga connect the dots donc no gufata ama point ukazura urayaconnecta donc ukaturaraba kungika abasuda baje hari bakora n'aba FDLR donc bica byoroha gusigura yuko aba FDLR bashobora kwinjira facilement mu Burundi kubera binjira nabo bandi basanzwe bakorana muri jangwano yo muri Congo murakoze urakoze cyane Maxime ku ntererano zawe ushikije ibyiyumviro bitari bike kandi bikomeye n'ibyo bintu bijanye cyane n'ivugwa ry'interahamwe ziri mu Burundi ziriko zifadikanya n'ubutegetsi bw'Ubujumbura bakaba bacumbikiye bariko
barabaha ibyangombwa byose ntagarutse kuri izo nsiguro watanze zo muri Congo nibaza yuko nk'uko Bob Rugurika bivuze hariho ikintu kitameze neza nivyo kenshi ivyo igintwaro ya CNDD-FDD yamidutegurira vyama bitameze neza ariko ibibi birasumbana hariho niho nibaza ko bikwiriye ko abarundi baba maso bakakurikiranira hagufi ibibaraba iyo ntumbero yuko bafata ijambo bakagima abandi usanga baba batinya nyene yuko uko kuri ibyo baba bariko barafuguta baba bariko barafukafuka bidashobora kuja habona ariko kimwe nuko bavyumva ko uno musi intambwe isigeze ko biragoye kwimba ijambo abantu simwe byo muri 2015 byo kwaka antenne RPA simwe byo guca imihora ya internet hariya si bimwe byuko ubwoba ariko gusigaye butwara kijya gihugu umuntu asigaye agenda ata muntu mashobora kubwira ijambo kubera atazi bija gukurikira bamenye yuko hariho aho guhuza abantu kuvuga bihera naho bigarukira mu myaka tugezemo hari ibitagishoboka iconye Wirinyamitwe ambasaderi Ndayiraja n'abandi n'aba Eveline bavyumva sinzi ko ndabona Bobo mikro yiwe yuguruye sinzi ko hari akanashaka kongera ego hakanashaka kuvuga mfise n'ikibazo ndamubaza Bobo arezi Bobo en fait namubonye umva yavuze ko yari yagiye muri space mu byo yumvise mu kanya gato yamazeyo yarashaka kuvuga cyari giki natubwire kuko namba ari ikintu yumvise bavuze par rapport ya 2015 cyangwa ikintu yashaka gushikiriza nk'iciyumviro natubwire ikintu yabonye muri space ku buryo yasabye ijambo ngo ashaka kuvuga urakoze Rumata ndashaka kuvuga cyane ego urakoze urazi igituma mu bintu bike nkuko bivuze numvise rega banyiyamirije ariho ncinjira muri space hanyuma nari nsavye n'ijambo ushima kuko nashitse Nyamitwe ari karabesha uti gute urabona n'ingene umutwe w'ijambo bitiriye kijya kiganiro cabo bavuga ngo ivyabaye mu 2015 ngo mbe ni inyigisho nyabaki twokuramo uri kurumviriza basa n'abariko bararema ikinyoma ku vyabaye mu 2015 ariko kumva ko ubutumwa hanini harimwo ubwoba ubutegetsi uno musi bufise pa raporo y'ivyo buriko burakora kuko buriko bukora amahano ubutegetsi bw'u Burundi bwagize igihugu cambere gikenya Burundi abarundi bose barakenye ubutegetsi buriko buzana ikara mu gashambara urabona iyo uri kurazana abantu nk'abajya bakoze genocide mu Rwanda ukabakura muri Kongo bazana iwawe gusubira kubacumbikira gusubira kugomba kubatera intege kubaha inguvu kubaha ivyo bigwanisho by'igihugu uri kuzana ikara mu gashambara rero jewe nico numvise ko Wirinyamitwe nkuko nabivuze bafise uburozi muri bo bariko bashaka rero gusuka mu Barundi ubwo burozi rero ni bwa burozi bw'amacakubiri kuko ijya ntwaro mu kuzana bajya ba FDLR ibujumbura i Burundi mu ntara hose ubu bakaba bariko baragura amazu bagura amatongo ubu nibo bafise amabutike urumva yuko harimwo ubwo bumara ryashano nyene ry'amacakubiri aronshaka kuvuga iki nashitse Wirinyamitwe ari karabesha avuga ngo urumva ngo abantu ntibabizi ngo bateguye ngo bijya bintu ngo nabandi bantu iyo rero mumenye yuko iyo Nyamitwe nabo basangiye kuyumvira iyo bariko baravuga ngo abandi bantu ngo hari abandi buriya haba hariho ubumara bobo bazi bakwijije mu banyagihugu iyo bariko baravuga kujya hari n'igihe banka kududurira kuko bavuga bati ibi tubivuze amategeko mpuzamakungu arashobora kudukurikirana na ahandi ho kenshi baba bariko bagomba kuvuga ngo abatutsi canke abazungu bakitiranya ibintu by'ubugugu bitagira uko bingana nashitse rero Banyamitwe bariko bashaka kwerekana yuko bijya bintu byo muri 2015 byateguye abandi bantu urumva rero iyo bavuze ngo abandi bantu baba bashaka kuvuga swat abo bazungu canke bagashaka no kuvuga abo bita bo babatutsi mugabo ngenda babwire niho rero navuga nti oya aha ntaza kubesha kuko inama mpanuzwa jambo ya CNDD-FDD no kuvuga conseil y'inararibonye conseil des sages ugira yari igizwe n'abatutsi mbega iyo nama nshinga amateka yabo yanse kijya kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ugira yari igizwe n'abatutsi
kiriya gisoda cahagurutse bakavuga bati reka duhagarika aba bantu bashaka guhonyora ibwirizwa nshingiro, aba bantu bariko bahonyanga amasezerano y'Arusha. Kiriya gisoda n'abari bagitwaye abo bateguye kudeta mwibaza ko barabatutsi? Oya namba. Naho rero dushaka ko Nyamitwe yumva ko abesha kandi ko hari abarundi bazokwama bamubwishuza. Rero nico hanene nasanze bashaka kuvuga, kuko nkuko ndiko ndabigarukako, uku kugaruka kwa Nyamitwe ari muri ambassade i Burundi muri Ethiopia, ega turabizi Nyamitwe bijya n'ibintu yaje Bujumbura agenda acurika imitwe hamwe na Ndayishimiye, basubira baramubesha, baba bari kumwe na bashingiro Albert Shingiro, ministre des affaires étrangères, umushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, n'abantu bafise akagwi k'abantu banyengetewe n'ikiza c'amacakubiri. Baragiye rero nibo basangiye na Ndayishimiye ibi bintu vy'ukuzana intera hamwe mu Burundi. Baragiye rero bacurika imitwe hamwe, bamwereka bati twebwe twemerere gusa dusubire dusinziriza abarundi ubwenge bwabo tubatware ku bindi bibazo, nawe uburi kurakora ibi vyo gutwara abasoda bacu muri Kongo babagahonerayo, ibi vyo kuja gukorana na FDLR intera hamwe, vyose bibe twe tuko dusamaza abarundi mu bindi. Naha rero bazanye ibi biganiro mubona ngo nivyo guhindura ngo kwiyumvira ngo changement de mentalité. Ahandi ho barazi yuko bariko bategura imitwe bashira ubwo bumara nyene mu Barundi. Naho rero nashitse wumva ko ivyabaye mu 2015 bafise umugwi w'abarundi bashaka kuvyitirira, bakanashaka kuvyitirira abantu bamwe ushima nta na hamwe Nyamitwe avuga ingene mu nama y'inararibonye za CNDD-FDD ingene biyamirije kijya kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ivyo nta na hamwe abivuga kuko azi yuko yo bavuze ukuri. Nta na hamwe avuga ivy'ingene kijya kiringo baciyamirije mu nama nshingamateka, batwayeyo ibwirizwa rihindura ibwirizwa shingiro, integuro y'ibwirizwa shingiro rishasha, inama nshingamateka iravyiyamiriza. Ivyo Nyamitwe ntavyo avuga. Nyamitwe ntavuga ingene abateguye kudeta yuko ari abasirikare bazananye na CNDD-FDD bavuye mu ishamba, ivyo ntavyo avuga. Naha rero mvuga ko il fallait que tumwereka ko ari karabesha, ariko vyongeye abarundi bose no musi barabizi ko Nyamitwe abesha gusumba uko ahema. Nyamitwe ntashobora kubaho atari karabesha, ivyo abarundi barabizi. Mugabo rero ntikibuza yuko tuguma tubisemerera. Hanyuma nashaka kugira akajambo gato mukintije ijambo kuri ibi umucikanaye Maxime ahejeje kuvuga. Yavuze ibintu vyiza cyane, ibintu bikomeye. Nta muntu numwe aciye ubwenge, umuntu numwe afise umutima, yaba uwo bitwa abatutsi, abahutu, abatwa, abo baganwa, nta muntu n'umunyamahanga wari wese, nta muntu numwe yotegwa isoni no kugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko. Ivyo turazi yuko bimaze imyaka myinshi mu karere kacu. Ariko nashaka kumwereka Maxime, kugwanya burya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko bifise intambwe nyinshi bikagira kandi n'isura nyinshi. Ndaguha akarorero gatoyi. CNDD-FDD waje ari umuhari wakoze ihonyabwoko, n'umuhari wubakiye ku vyiyumviro vy'ihonyabwoko ushima. Ariko warabonye ugishika wabanje gufata utikiza abahutu bari mu wundi mugambwe batari muri CNDD-FDD. Urumva bari bavuga bati ibi vyiyumviro vyacu ntidushobora kuzobishira mu ngiro dufise uwundi mugambwe ugwiriyemwo abo twita abahutu, bavuga paripehutu FNL no kuvuga izo za yatangwe yitwa FNL mu nyuma yitwa CNL. Murazi yuko bashitse kuva mu 2005 gushika nuno musi kuri no tariki turiko turavugira kino kiganiro, ujya mugambwe uracatikiza abanywanyi b'uwo mugambwe wundi. Ivyo rero ntivyari gushoboka ko twereka abo CNDD-FDD yibaza ko bazokora ihonyabwoko, ntivyari gushoboka ko tubigwanya utabanje kubereka ko CNDD-FDD iriko ihonya abo nyene yitwa ko yagiye kugwanira abo bahutu b'abaparipehutu FNL. Ivyo rero nagenda kubwiye Maxime, nivyo kuva mu 2005 nivyo amaradiyo yakoze yereka abarundi CNDD-FDD mu kwica ntitora, irica abahutu, ikica abatutsi, ikica abanyamahanga. Murazi ko je mu byo twapfuye harimo n'abazungu yishe. Rero naha mvuga umwicanye no kumwerekana uko ameze. Uno munsi ndakurahiye jewe vraiment ndashobora kuvyemeza na hatarusansoma ndagira. Abitwa abahutu bo mu Burundi benshi 90%, meme 98%
uretse ako kagwi nyene k'abashonji bariko bigisha amacakubiri abarundi yabo bahutu naho ba ibice 90% ndazi yuko no musi badashigikiye ibi bintu sende David Derrick irazana nico gituma bashaka kubibemeza ku nguvu nico gituma none nko kugira baje kuzana izo ntera hamwe muri Kongo batangure kuziha indangamuntu z'u Burundi batangure kuziha impapuro ndangamuntu z'u Burundi mwibaza ko ari kubera iki ega nuko bamaze kubona yuko nabo bantu biwabo batavyemera na rero mvuga nukubigwanya kabisa twese twivuye inyuma umwe wese agakoresha ubuhinga afise uno munsi sende DFDD ifise ikibazo kinini iwabo nyene mu mugambo nico gituma tutegerezwa mugabo kuguma tugavye kuko Malheureusement bariko barica igihugu mu mwanya abantu bobaye bariko bariyumvira ibijanye n'ubutunzi mu mwanya abantu bobaye bariko bariyumvira ibijanye n'iterambere ry'abanyagihugu haba mu Burundi haba mu Rwanda haba muri Kongo urabona abo bantu bobo kubera biyumvira nyene nk'abantu b'abapfumu abarozi bobo bari mu bintu vy'ubwicanyi bari mu gutegura ivy'amahonyabwoko n'ibintu birababaje ariko nta nkeka n'ukuri Maxime jewe ndabizi neza ibi bintu bajya bagabo tuzobatsinda tuzobibabuza ntavyo bazokora murakoze nagira ngira commentaire ko munota umwe kuri ibyo avuze okay jewe kubisanzwe urumva ngize iminsi ndabivuga gatoyi ibi bya ideologie de genocide kubera je nkunda gukoresha amafe ibintu amafacts ibintu bihari jewe sinkunda gukoresha singira ideologie pour ideologie mugabo ibimenyetso bijya navuze kare bijya byabita abajire murumba bakabuga nukungene bagiye gufasha FDLR na Wazalendo muri Kongo guhonya abatutsi muri Kongo donc ayo n'amafe yerekana yuko uwo mugambwe uri impliqué muri ivyo bintu bya ideologie génocidaire donc urumva jewe simvuga ngo ndemera yuko bisha abahutu cyane cyane bo kwagwasa ivyo ndabizi navyo n'amafe urumva si ibintu binyegejwe mugabo turaba ndiko ndamafe ariko aba muri uyu mwaka wa 2024 peut-être byazanatanguye muri 2023 hama turabe ingaruka mbi ku Burundi n'abarundi donc umaze kuzana izo abo bantu bita ko abakongomani mugabo bashaka ko bara FDLR ukabaha buranga muntu bakagura amazu bakinjira mu gisoda urumva ko abantu baza amasinye ya preparation ya genocide bashaka kubona yuko ivyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi kubera bajya abantu bamaze 30 ans bari muri Kongo mugabo ideologie de genocide yamaze kuba muri bo cyane terema yuko uburyo bwo gukingira Uburundi n'abarundi nuko abo bantu batoza mu Burundi bofuma gumariya muri Kongo je nico nari ndashatse kuvuga uko nukugira ngo nkeburire sur base de fait urumva bavyivugiye ijya video nabonye mu gitono na ipartage bijya vyavugiye muri Assemblée nationale babaza ujya mushinga amateka baje bijya ibibazo en fait biza gukonfirma information je d'ailleurs nayimenye umunsi ijya video sinabwayibone bije confirma information yuko aba FDLR bari mu Burundi kuko bajya bita abakongomani na aba FDLR turiko turavuga kandi urumva hari abatanga amakuru menshi nawe urabizi kandi ndazi ko ufite amakuru menshi ahubwo jewe ico nashaka kwankuraje kugira mezi abarundi mwese ama space ni cyabereyeho ni free speech liberty d'expression izo information zose mufise reka kuzigumizamwo zizana ngaha tuzimenye ukuri gukubitigwa hashashi ukuri gukubitigwa hashashi kweki tuvyigumizamwo mu mico yacu ndazi yuko hari ibintu abantu batinya kuvuga ibibazo bikomeye n'ibiki reka tubivuge kuko la meilleure solution abarundi ni babona ukuri bazokubona ukuri guca mu ziko ntigusha hama mugabo muvyigumijemo ntimubisohore yaho mu politicien ntabivuge akazara bica ku ntuze ku makenga nta dome kurutoke niyo ngorane Burundi tugwaye reka tubivuge hama dusemerere hama barabe ko botesha izo ntera hamwe kwinjira mu Burundi cyane cyane kwinjira mu gisoda murumva yuko ari danger imina murakoze cyane Maxime mbere yuko mijambo senyamwiza hari akantu Bobo yavuze ariko ngaruke Bobo ndakubaza ikintu kuko imbere yuko na Bobo ndaramubwire kandi ababwire aka kantu Bobo yaravuze ati ntituzobemere na tuzobatsinda ego ndabyemera ariko attention twebwe tuko turumviriza si Bobo azobatsinda n'abarundi mwese muvyumve yuko umurundi wese ahari afise devoir
yo kuvuga yo kuvugisha ukuri kuko uvugishije ukuri uba witabaye kandi utabaye na mugenzi wawe sincèrement ndababwije ukuri nandi sinemera yuko CNDD-FDD ukwiri uko abo bose twumva ngo ari ngo nabadede sabadede nabantu baba bashaka kubaho baramuke ubuzi bwabo nabo bakureho ariko nabo bararusha ndiga ni bene wacu n'abarundi n'ababanyi turazinanye nukuvuga ngo umuntu wese akwiye kuvuga njanye n'ico Maxime avuze yubahuke asabe ijambo peut-être aratinya kuko ari mu Burundi cyangwa poste y'ibiki muga nimwandike muri space muvuge igihari kugira ngo tugabanye ubwo bubabare n'abo bantu bita bihere kuko birashoboka c'est pas forcément yuko intambara iteza kuba abantu bose bagapfa ariko akagwi gato ntitwemere ko katuganza je nashimiye cyane ryo mu shinga amateka yubahutse akavuga biriya bintu burya ndababwije kuri ahubwo sinzi burya hari abantu n'ukuri afise don yo kuvuga ati aha homboka kwa uvuga ati jewe nta kundi kuntu no byumva no fasha abarundi no bizira mvuga ukuri burya ukuri ni ikintu gikomeye niyo mpamvu abantu bavuga ati umuntu avuga ukuri bamwita umushinga ntayi wacu Burundi nuko uba wubahuka ibyo abandi batavuga kandi babivuga mu tunwanwa cyangwa entre les quatre murs ni mwubahuke musabe ijambo ubunyene mutubwire vya 2015 kuko gouvernement yavuze par rapport ya 2015 ufite information idusangize ariko ikintu gikomeye mutegeza kumva nuko uru rugamba sugu umurundi umwe sugu umuntu runaka nuko abarundi twese dushaka amahoro dushaka tubane neza dushaka dutera imbere kuko ivyo navyo byose ntibishoboka ayo mahoro adahari no kuvuga ati naka nayo ko aricwa umusenene nayo ko aricwa naka nayo ko aratotezwa ivyo byose bishoboka twese dufatanije kandi birashoboka space ya Nyamitwe mukanya bare majana 400 kandi batatanga n'amajambo ubunya basigari ni 190 majana 2 nukuvuga ngo abantu baragenda bakumviriza kuko barazi ko bumviza ibinyoma ariko bo bakibaza ngo bakwatanga ngo discours ngo bakora bumviza no nuko babaje kumviza ibinyoma byabo kandi ibinyoma nta numwe atabizi ko babivuga baranabizi n'aba expert bo bikintu nshaka kubaza n'ikimwe nabonye hari uwanditse muri space yabo bavuga ngo ivyo bintu muvuze ko birabeshe ngo watanguje ngo hari ababitanguje ngo nka sindumuje atanguje na Monseigneur nuko nta nabisinye neza hanyuma bavuga nundi bijya byo kuvuga ngo bya intervention cyangwa byo kuvuga ngo abindani bavuga ngo niyo mbare ko aribo babitanguje nani kuravuga ngo nani ibyo navyo nibabizi neza ko aribo babitanguje ko ba forcément bumva bashaka kubishira ku bandi bantu abo bandi bantu bashaka kubishira ko ku nguvu ngo nibo babitanguje atari bo babitanguje inyungu bafise ya inyuma niyi Rumata urakoze erega nivyo nyene nayiko ndavuga utagerageza gucagagura bobo kugira ngo duhe ijambo benshi urakoze yego oyandanyarutsa nivyo nayiko ndavuga barazi yuko ibi bintu vyabo byo mu 2015 barazi ko vyahereye iwabo erega nkuko ndabivuze none umuntu wa mbere yatanguye kuvuga ati ntimwemere ko babagira baja jewe kunsaba gutora umuntu ku kiringo kitajanye n'amategeko abari karangira umuja rero gwaruka ntimwemere ko babagira baja umuntu wa mbere yatanguye kubivuga ni Musenyeri nta mwana uwo nawe n'umuntu w'umunyacubahiro muri Ecclesia Katolika kandi n'umuntu bazi ko badashobora kubesha abarundi ngo uyu ari muri babandi bijya Nyamitwe avuga ngo babandi nivyo bindi ba Nicolas Mayugi bahora bavuga ati bajanja aya Nyamitwe n'umujanja mugabo mu bujuju urumva rero naha ndababwira urumva ko turabivutse umuntu wa mbere yatanga uvuga ati sindumuja jewe sinemera ko ntora umuntu mu amategeko atabimwemerera ni Musenyeri nta mwana niho havuye n'iryo jambo sindumuja. Alors munyuma effectivement ijambo ryarakoreshejwe n'abatari bake benshi mu bari ko bagwanya kijya kingo ca gatatu caje gisubiza Burundi mu ihumbi. Alors mwabivuze mwenyene mu bantu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza n'abashinga amateka harimo n'abaheruka gupfira hiyo mu Bufaransa harimo abashinga amateka bitwa ba Nsabiyumva abatari bake baramuzi n'umushinga amateka yava mu ntara ya Karuzi yavukana n'umushikiranganje w'ubutungane Clotilde Niragira barabizi uwo onyi yari n'umukuru w'umugwi wa CNDD-FDD mu nama nshinga amateka Nsabiyumva yarabizize yaranahunze ubaheruka gupfira mu gihugu cy'Ubufaransa iyo yari yarahungiye
naha rero tubwira abanyamitwe nabo basende DFDD nibareke kwigira ibijuju barazi yuko intambara yo kugwanya ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yavuye muri CNDD FDD nico gituma igice kinini c'abagumyabanga bataye baromoka none uno munsi nta numwe ninda atazi yuko umuvugizi wa CNDD FDD Onesime Nduwimana yahunze igihugu none we yibaza Nyamitwe yibaza ko abarundi bavyibagiye abo ba Niyombare General Niyombare yagomvye gukuraho burya butegetsi bubi kubera ko bwari ko buhonyanga ibwiriza shingiro none ntiyazananye na CNDD FDD igayera umusende DFDD mu gihe CNDD FDD ari kigwana mu ishamba none ivyo byose bo barabizi naha rero mvuga ni abantu barabizi barazi ukuri twebwe ico tujejwe nkuko Rumata bivuze nukuguma twibutsa abantu ukuri nkuko bivuze abarundi twese aha uko turi hano twese muri space n'abariko baravyumviriza n'abazovyumviriza nibamenye yuko dufise ibanga nyamukuru yo guharanira ukuri umuntu azogwanira ukuri i Burundi amenye yuko azotsinda ijya ntwaro mbi ya CNDD-FDD kuko ijya ntwaro ihagaze ku kinyoma nitwatsinda ikinyoma rero tuzoba turiko turabatsinda reka ndabakarorero narimpejeje kuvyandika kuri Twitter nimboneka rimwe aho umuntu abesha gusumba uko ahema Nyamitwe ari mubo bita le menteur pathologique nukuvuga ko muri wafise umugera w'ububeshi kubona uno munsi hageraho Nyamitwe avuga ngo dasavye uyu muntu ntimumuha ijambo ndasavye bari abantu twashite ku rutonde muri bene ibi biganiro ntibazohabwa ijambo ijya ni intsinzi ikomeye kuri twebwe ni intsinzi ikomeye kuko vyerekana yuko isandugu ry'ibinyoma bari bafise bari bitwaje ririko rirakama uno munsi barazi yuko urabona ko niho guhunga ukuri hajya ni nka kumwe umuco uza muramaze kubona iyo umuco uje wakigitara cyangwa isiti muzorabe umwijima urawubura nukuvuga hajya rero Nyamitwe n'umwijima uri kuratsindwa n'umuco hazogera igihe ivyo bintu bizoba mu Burundi murakoze cyane Bob urakoze cyane ushikije ibintu bikomeye cyane nari nanditse message mvuga nti biratangaje biranateye n'isoni kubona abantu bahawe ijambo bariko bica abantu bazasize kinganda za Teza za Bugendana za Buta za Hehe bagaburira abantu kubabara amazirantoke ariko bo bagahabwa ijambo nabo bashobora kuvuga yuko badashobora guha ijambo Aline Jorodibye abaticaye nabo bantu ku bantu bagirizwa ibintu bitagira epfo na ruguru ni ibintu bisiga ubwenge ku bantu bitwa ko bagwaniye demokrasi abantu baririmba demokrasi abantu atakindi kintu bafise mu kanwa atari demokrasi donc nibaza ko Rumata yoca abandanya ijambo abasabye amajambo kwa kugira ngo nshimire Bob Rugurika hamwe na Maxime ku vyiyumviro birashe batanze aho Maxime yavuze cyane ko ari ukuvuga no kuvuga kuko aba bantu bagwanye cyane kugira ngo babuze abantu kuvuga ubu rero umuntu wese afise ahantu ashobora kuvugira il faut en profiter kugira ngo avuge yerekane ubube gito yerekana abo bantu bariko barabesha kuko nico kibaranga bamaze imyaka bientôt 20 ku butegetsi ivyo bakoreye abarundi nta ukeneye kubasigurira abarundi bonyene barabizi nta murundi numwe wobaza atobikubwira kiretse abo babiri Nyamitwe nyene nabo bamaniragaba bo bazi utwo bakuye muri ivyo binyoma vyabo bagenda baradandaza aho bageze hose Rumata woshobora guhijaba bakurikira urakoze ego Gaudien ni senya mwiza kurikira ariko nabandi baduge bavuge mwakoze kumpa ijambo abateguye ikiganiro mwagize neza kuduhuza kandi kugira dusubire kandi tuganire ibiraba n'igihugu ibijyanye n'igihugu cyacu ndashimira n'abatumiye mwatumiye cyane cyane nk'umuntu nka Bob iyo ariko aravuga twese dushobora kubabesheje ndabyinjoyinga cyane kuko aratwigisha ibintu byinshi tutari tuzi kuko afite yagize imana we akaronka ukungena ashobora kuronka ayo makuru
hama kandi akanayadusangiza natwe tuba tuyakeneye kugira tugerageze kuyasobanurira abandi turi kumwe. Mwavuze ibijanye na space zaba y'abantu ndongejeyo ndasubiyemwo nta munsi warimwe n'umunsi bambonye muri ayo ma space yabo baransuka kwa amazi sinabakeneye nta nico nkeneye kuwumva ko ivyo bakoze kuri jewe birakwiriye ivyo bakorera abarundi birakwiriye ahubwo numva umengo nta n'umwanya no mfise no kubafata ko ari nk'abarundi kuri je ndabafata ko ari nk'abanyamahanga baje konona no gusenya igihugu cy'u Burundi. Ikindi naco nashaka mvuge ni kuri ibi bintu mwavuze vya 2015 benshi barabisobanuye benshi barabivuze amabi bakoze murayazi n'igituma babikoze mwarabibonye ariko nuko CNDD atabwenge bafise je novuga ati umuntu afite ubwenge sinzi igituma guma ari muri CNDD. Ico kiringo ca gatatu uwagiharaniye si yari yavuze ko azoha laissez-passer abantu benshi batazomukurikira ngo akabaha laissez-passer yo kuja mu ijuru ariko imbere yuko ico kiringo ubwaco gihera yaragiye kuri stade arafukama avuga ati umuntu wese kwiba aya matora mana uzomuhitana niwe yisabiye wenyene imbere y'abarundi afise n'idarapo umuntu wese azokwiba ayo matora Imana izikora ibyayo rero Imana burya nayo murabizi ntihumbirije ico gisengesho umengo yaracumvise ico gisabisho niwe yaciye agenda atasangayo n'ababana yarahejeje kunigagura byitwa ko bariko baramugwanya mu kiringo ca gatatu. Iryo ryari isomo rikomeye cyane kuri bijya bintu baba bakora misi yose nuko baje imbere muri stade bagasenga bafise n'idarapo ry'u Burundi. Hari ibintu bidakinishwa ntushobora gukinisha Imana ngo wongere ubishe n'abarundi kandi ukurabanigagura ukabesha ngo washize Imana imbere. Ico kintu ca 2015 niba CNDD batakironkeyemo isomo sinzi ubuzoza kubigisha uwo ari we ahazoba turutse. Hama nashaka kuvuga ku bintu bijanye na FDLR mwese mwabivuze twamaze imyaka ngaha mu maspace tubwira tumare nk'imyaka 2 turiko turabisobanura tubivuga ariko uko tubivuze abantu benshi badufashe nkaho mengo ngo turaba extremiste sinzi ibintu baduhaye amazina mugabo ntaco uko iminsi yiyongera ubu ndatanguye kubona ko abarundi benshi bamaze kubitahura no kuvyumva. Igituma bazana FDLR hariya no kubera iki nuko abasendede bo mu nzego zo hejuru barariye igihugu baribye ivyo bivye ntibabisangiye n'abajya basoda bo hasi n'abandi bantu bo hasi barazi ko abantu bo hasi bababaye nk'abandi bose ntibabizera kandi ntibabona ko abo basoda bari pre yo kubagwanira ngo batanga ubuzima bwabo ngo kubera sendede haya muri kijya gihugu uko kibona kujya mubone bajya abantu bambaye bijya bipira bose baguma baja kudefira ndakurahiye nta muntu numwe ari pre yo gufira sendede hajya nta numwe kandi namana bivuze abazokura ko sendede nimwibaza ko abandi bantu bazova mu ijuru nibajya nyene nizijya mbonera kure nyene nibajya abantu babo bama bahayagiza ko bari kumwe nabo ariko ntibari kumwe nabo. Ibi muri politike byama byasanzwe rero CNDD kacivuga iki twebwe twarariye abantu twabahaye nta wizi ko bazotugwanira reka tuzane aba babuze iyo bapfuye bangara nitwabaha indaro mu gihugu bo bazotugwanira aba nibo bashobora kutugwanira. None nimba muri CNDD bafite ubwenge gute abantu bananiwe igihugu cyabo cy'u Rwanda basize bisha abantu kirabananira kudefanda baronka abazungu babashigikiye bari muri Kongo babazanira ibintu byose kugira abagwane basubire mu Rwanda birabananira. Uno munsi haciye imyaka 30 amemta bagenda muri Kongo bahabwa indaro bahabwa na espace yo kuvuga ati nimwirukane abatutsi baba muri aka karere mubirukane ahasigaye mu muhokite. Aho hantu barabirukanye abo impunzi zirenga nk'ibihumbi ziri hanze ya Kongo bamaze imyaka bexploita Kongo aha maminere barimba bakagurisha baca mu Burundi bakaca bagenda kubagurisha inzu bakabazanira inkoho. Amataxe umunyagihugu yasigaye hariya yarokose yavuze ati reka je ndahagume afise inka yaca bamucisha amataxe mwari bwabona aho impunzi igera mu gihugu igahabwa ububasha bwo guca amataxe n'umunyagihugu aba muri ico gihugu ubwo burenganzira ntari mugafise baracengera muri politike y'igihugu ca Kongo nibo bashiraho abadepite nibo bashiraho abaministre. Umuntu ashaka kuba umutegetsi muri Kongo ilfo ko yitwaza interahamwe akaba arizo zigira iki zimushira ku butegetsi barafise ijambo mugabo no munsi
barabona ko ijya ntambara ya Kongo iriko iragenda imanuka ntayo bagishoboye. Ahandi hantu hasigaye ni mu Burundi. No mu Burundi no kubera abategetsi baho ntibubatse igihugu cy'u Burundi ngo bashimishe abanyagihugu. Uno munsi abanyagihugu barababaye, iyo sukari ntayihari, ico gitono nta gihari. Kandi abanyagihugu barazi ko sende dija kuza mu gihugu yasanze ibintu ibigega bya leta byuzuye amafaranga. None aya mafaranga yagiye he? Ahama bakaca babona amabuilding n'amakartier ariko arubakwa, bakazana abo ba Fabrice babubakira amakartier mu mirwa, ntajya amafaranga baba baribye mu gihugu, babuze ahantu bazoyatwara. Iciza cabo nuko batayashira no batubaka no ku mapine bazoyasiga hariya. Rero abantu mumenye yuko izi nterahamwe kuza mu Burundi nta kindi kintu bagamije atari kugirira nabi abarundi, kandi ni sendede ibazanye. None n'abasendede bari mu mugambo wa sendede nta nyungu nimwe bafise kuzokorana n'interahamwe. Izi nterahamwe zitokwegera akarambaraye. Hari ikintu mpora mvuga nkabwira abantu, kandi nibi ndabyumvire kubera hari umuntu yaje ngaho mu space abwira abantu ngo mbe mwe mwibaza mu myaka 50, yari umusendede kandi akora muri presidence, ngo mwibaza ko mu myaka 50 iryo jambo ryaramucitse, avuga mu mwibaza ko mu myaka 50 hari umututsi azobasigaye hajya muri kajya karere. Abantu bose ivyo nibiki. Uwo mutipe ubu ntakigaruka ku space yaragize ubwoba, ariko ibanga yararimenye. None ukacubona sendede bazanye ibintu bya 2040 2060. Nibi bintu ariko arazana intera hamwe bagura amazu muri Bujumbura. Sendede politike yabo barakenyesheje abanyagihugu, nta kintu bafise. Aba bavuye muri Kongo bahora binjiza amamiliyoni nibo bafise amafaranga. Kwera abanyagihugu barakenye. Ninde muntu atazofata ayo mafaranga bamuhaye amafaranga? Ariko ayo mafaranga bamuhaye ni nko kumwimura, ntibakoze nka bya bindi bakoze muri Kongo babimuye bakaba bari mu makambi y'impunzi. Ubu bagenda bagusuguma bakwigizayo kubera amafaranga. None iri ya 2040 mwibaza ko hazohamaze kugugwa amazu angahe muri bujya Bujumbura? Ni bangahe bafise reveni yo kwibeshaho mu kugira muri 2040? Bijya bintu birimwe amahinyu, abantu bakibaza ngo tuzoba duteye imbere. Utera imbere gute udafite na essence gutwara ejo ku kazi? Utera imbere gute wiyumvire 2040 udafite n'icyo ugaburira umwana wawe? Ibi ni ibintu nta na kimwe tumaze kuba tumira abantu ngaha bize ibintu bya economy, turababaza ibibazo mudusobanurire. Ni ikihe kintu coha abarundi cizera yuko iyi 2040 tuzoba tugeze ahantu hameze neza? None ukabaza nabo bakavuga ati nta na kimwe kibitwe byacitse jewe sindamwumva. na